Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'amagara y'abantu, igisata c'ubutunzi, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'umugenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino ndetse n'igisata c'indero. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana, igenekerezo rya 4 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru nyene tubandanya gushikiriza. Runo rugo muriko murabona ruriko ruraca mu vyago bikomeye, uwobishoboye wese yogira ico aterereye. Muti bimeze bite rero? Nepo Museni w'ubutungane na Alice Niragira bashinze urugo rwabo kw'igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icenda 2021. Ni Abarundi ariko urugo rwabo rwari muri Kenya. Kw'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 Imana yarabahezagije ikibondo, umuvyeyi aribaruka biciye muri cesarienne. Inyuma y'iminsi ibiri yibarutse, Alice Niragira yatanguye kumva ameneka umutwe, hama abaganga bamuha imiti yo kugabanya ubwo bubabare. Kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 barasohotse ibitaro, abaganga bamutekerera imiti azokomeza gufatira muhira kugira imufashe kuri ubwo bubabare bwo mu mutwe ndetse n'iyo kumukiza igikomere c'aho bamukoze mu kwibaruka. Inyuma y'iminsi 3 ingwara yarakomeye, Alice Niragira amera nk'uwutaye ubwenge, atangura kuvuga ibitaroranye. Aho kuwa 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 PCA Kikuyu Hospital bamukorera ibipimo basanga afise infection mu bwonko. Nepo Museni w'ubutungane agira ati vyaratugoye cane kuko ata buryo bwo kumuvuza twari dufise, ariko Imana yaradufashije ikoresha abantu baradufasha birakunda aravugwa. Aho rero yaciye aja muri koma, bamushize muri reanimation kuva uwo munsi igenekerezo rya 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 ayimaramwo ukwezi. Alice Niragira ntiyabaye akiva muri koma. Kw'igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa kabiri 2024 Alice Niragira yaritavye Imana, asigira umushingantahe wiwe umwana w'ukwezi kumwe n'iminsi 7. Fagitire y'umurengera. Nepo Museni w'ubutungane harabandanya ati kubera umupfasoni wanje Alice Niragira yavuriwe mu gisata kizimvye cane, hasize dufise ideni rinini ry'ibitaro rigera kuri miliyoni 2,477,609 z'amashiringi ya Kenya, ni ukuvuga ibihumbi 17 vy'amadolari cange miliyoni 73 z'amarundi. Ivyo vyatumye batwanyira kumufuba tutabanje kwishura ayo mafaranga yose duheraniye ibitaro. Nico gituma rero nje kubitura ngo umuntu wese uko ashobojwe n'Imana adufashe kugira turonke ayo mafaranga dushobore gufubana iteka uwacu yashengeye. Namwe murazi ko kubura uwawe ntumufube bitera agahinda kenshi. Tubaye turashima umutima w'urukundo n'impuhwe. Uwogira ico atererera rero yocisha hano. Abari muri Kenya, M-Pesa ni akamenyetso ko guteranya 254 54 255 Rose Wangugi. Abari mu Burundi, Rumikashi ni akamenyetso ko guteranya 257 Ani Agatore. Eko Kashi ni akamenyetso ko guteranya 257 Niyongere Gloriose. Konte bancaire BCB ni *3 akarongo katambitse 76. Abari mu bihugu vya kure mwoca kuri GoFundMe, ni GoFund_me akarongo kabiramye C8DD5CBF. Abavyifuza murashobora kuvugana na Nepo Museni w'ubutungane kuri WhatsApp yiwe akamenyetso ko guteranya 254 75
ubusa rimwe ubusa rimwe ubusa kabiri. Kuri runo rubuga turafise umugenzo wo gutabara abari mu vyago. Uwubishoboye wese yogira ico aterereye Nepomuseni w'ubutungane ahuye n'ivyago nk'ibi akiri muto. Nk'uko twama tubivuga, gufasha ntibisaba kugira ubutunzi bwinshi. Umwe wese ico ashoboye agitanze, maze tugatanga turi benshi, ntanyeka mu kanya gato hokorwa igitangaza. Ndahojeje umuryango wa Alice Niragira, Imana ihe inguvu Nepomuseni w'ubutungane muri ibi bihe bigoye, imushoboze kubijabuka. Ni inkuru itari nziza, ni n'inkuru kandi iteye umubabaro. Nayo mu yandi makuru kandi, umuriyaridi urenga gato w'amadolari niyo ngabire igisata c'ibanki y'isi citaho iterambere IDA kimaze kuronsa Uburundi kuva mu mwaka w'2015. Ayo mafaranga akaba ariko arakora mu migambi 17 y'iterambere, harimwo iyamaze gusozerwa n'iyibandanya kurangurwa. Iyo migambi igizwe n'ibisata 8 bitandukanye, harivyo igisata c'indero, amagara y'abantu, iterambere rusangi, ibidukikije, ubutunzi, amasoko ntanganguvu, ukunguruza abantu n'ibintu, n'iterambere mu ngo, nk'uko umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima yabishikirije imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa 2 Ruhuhuma 2024. Muri iyo migambi harimwo kubaka amasoko 8 yo kudandarizamwo, amavuriro 6 mato mato, ibirometero 32 vy'amabarabara hashashemwo amabuye pave mu gisagara ca Bujumbura, Igitega, mu Kayanza ndetse na Bubanza, urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji Murembwe, umugambi wa Nyakiriza wo guha umuyagankuba amakomine yose, gusanura ibirometero 18,112 vy'amabarabara abiri y'igihugu yari yononekaye. Harimwo kandi gutanga inka 2,998 mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge, i Makamba, mu Cibitoke n'i Bubanza, gufungurira abana bo mu mashure mato mato n'iyindi migambi. Nayo kandi kuri uyu wa 3 Ruhuhuma 2024, abaskutsi n'abagide buguruye umwaka hafatiwe ku kirangaminsi c'abaskutsi. Guhera isaha 3 zo mu gatondo, imihari itandukanye y'abaskutsi n'abagide bahuriye muri karitiye Asiatique mu gisagara ca Bujumbura, bagenda baranoba imicafu itabora déchets non biodégradables gushika kuri Safi Beach. Nk'uko Nyamwana Vincent Tiborte, umurongozi w'abaskutsi mu karere ajejwe imigenderanire, Commissaire Regionale des Scouts, Département Relations Publiques, abishikiriza, ico gikorwa cakozwe mu ntumbero yo kugurura umwaka w'abaskutsi. Eka hakaba hari n'ingingo igira 6 igenga abaskutsi, ivuga ko umuskuti yama hategerezwa kurinda no kugirira isuku ibidukikije. Mwomenya ko ico gikorwa citabiriwe n'abaskutsi n'abagide bagera ku 110, kikaba carangiye isaha 6. Nayo mu bindi kandi, muri zone Mubavu iri mu ntara ya Ruyigi, vuba cane izoba ifise amazi meza kandi adakama no mu gihe cici. Inyuma y'imyaka irenga 15, zone Mubavu ya komine ya Bweru itagira amazi, mu twigoro twakozwe turiko dutuma bashika ku ntambwe y'uko amabombo nka yose havuyemwo 5 gusa atanga amazi meza kandi ku rugero rwiza. Edouard Kwizera, umuhinga mu vy'inyubako muri komine Bweru, hamenyesha ko ico gisata cahagurukiwe, agasigura ko uravye amazi hava ku musozi wa Birime uko angana, ingorane y'amazi meza itari ikwiye kuvugwa muri iyo zone. Asigura ko ibigega vy'isesa, ariko akemeza ko ingorane bafise ihagaze ahanini ku miringoti itwara amazi. Ibi ngo bica biba intambamyi hageze mu ci, kuko amazi amaze kugabanuka acabura, kuko n'ayari yabonetse mu rushana ntaba yarashoboye kubungabungwa. Arongera ati hamwe hokorwa umuhora w'amazi wahitwa mu Gitwaganya be n'Inyarunazi,
ndetse n'i Mubavu nk'uko bitegekanywa gukorwa mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu bizotuma umurindi w'amazi wongerezwa ngo naho ata buryo bw'amafaranga buhari ico gisata kiriko kirakora ibishoboka vyose ngo ntihagire imiringoti iba mu kuzimu gusa itariko irakora. Bamwe mu benegihugu bakaba basaba ko ivyo gushitsa amazi mu mabombo biheze hokwigwa n'ukuntu hubakwa ayandi mabombo mashasha uhereye ku bigwati be n'ahari amashure n'amavuriro yakira abantu benshi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.